kunwanisha cyo kuno munsi turafise umutumira agiye kudufasha kwishura ibibazo. Patrick Nazwe arongoye ishirahamwe Fokode, akaba ari umwe mu basanzwe bahanira agateka kazina muntu, akaba kandi asanzwe anakurikirana ibijyanye na politike y'u Burundi. Patrick Nazwe turabashimiye kuba mwitavye ubutumire bwacu, kazere mu kiganiro kuri kunwanisha cuno munsi. Hama nkuko bisanzwe tubimenyereye, ikiganiro mu gishikizwa na jewe Eric Niyonzima fatikanije na King Blaze Iranzi. Turabaha ikaze rero muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abo bose bariko barakurikira kino kiganiro n'abazoshobora kucumva mu nyuma. Nsubire nibutse ko kino kiganiro tukigirana n'abarundi bo mu migwi yose, uri abari mu gihugu, uri abari hanze y'igihugu, uri abari mu mugambo uri ku butegetsi, uri n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, eka mbere n'abarundi bigenga atavya politike barimo. Nkanashima uno mutumiro si ubwa mbere muntumiye, muramaze kuntumira akatari gake tukagira icyo tuganiriye ku bibazo by'igihugu. Nkaba ndi mu bantu ba mbere bemera ko ikizokiza Uburundi ari ikiganiro cy'abadasangiye ivyumviro, maze bagashobora gutora intumbero nziza igihugu cyofata kugira ngo gikire. Ndabashimiye rero, nditeze ko ikiganiro tuza kuganira neza, tukungurana ubumenyi, tugahana ijambo, umwe wese akagira icyo agikuyemo. Ndabibutse ko audio twakira ari audio zitarenze iminota 2 kugira ngo bikunde twese dusangire ikiyago, kandi ibibazo tubaze mu rufasoni kugira ngo n'inyishu tuza kwishurwa z'inyishu zitomoye. Murakoze cyane. Hama Pacifique Nazwe, ikibazo ca mbere, umwaka wa 2020 haraje umuperezida mushasha, umuperezida yaje inyuma ya manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza. Imanda yaranzwemwo amabi menshi, abarundi benshi babimpunzi, abandi barafungwa, abandi bakuvyabo, abandi bacigwa urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose, nawe urimwo. Mbega umwaka wa 2020 igihe haza Perezida Evariste Ndayishimiye, wowe wumva umutima wawe umeze gute? Ni ikihe kintu kidasanzwe wari witeze kuri Evariste Ndayishimiye? Hama imyaka 3 iheze muri rusangi, mbega intwaro ya Evariste Ndayishimiye ni ikihe cagutangaje, canke niki utari witeze, canke niki wari witeze kitabaye mu myaka 3 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi? Na yahe mahirwe uha Evariste Ndayishimiye mu myaka 7 ufatiye ku ino myaka 3 amaze kurongora? Na yahe mahirwe uha Evariste Ndayishimiye mu myaka 7 ni agiye kumara ku butegetsi? Murakoze cyane. Murakoze kuri kano kabazo ka mbere mumbajije. Nakabazo karimo byinshi, sinovuga ngo nakabazo ni ikibazo kinini. Muragize muti igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi twari tumwiteze kwiki, twakiriye gute iryo fatwa ry'ubutegetsi, twibaza ko ashobora gushika kuki. Ngaha no kwibutsa ko ubwa mbere bwo kuba Evariste Ndayishimiye yarashoboye kuza ku butegetsi vyavuye bwa mbere ku bikorwa vyakozwe n'abanyagihugu mu kwanka ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Iyo abarundi batiyamiriza ikiringo ca gatatu, nta kintu na kimwe cyari kubuza ko Petero Nkurunziza abandanya, nk'uko yari yamaze kwerekana iyo nyota yo kugumana ubutegetsi. Yari akiri muto, nta cyamubuza kubandanya, yari yamaze no guhindura ibwirizwa shingiro ku buryo byari bisigaye byoroshe ko asubira akitoza ibindi biringo bibiri uravye ibwirizwa shingiro rishasha. Ariko kuba abanyagihugu bari biyamirije ikiringo cya gatatu muri 2015, hanyuma mukamuzi byakurikiye byose, bihana igihugu cyafatiwe, ingene igihugu cyari cyugaranye, biri mu byatumye Petero Nkurunziza atahura ko bidashoboka ko abandanya kurongora Uburundi, ahubwo anakora igiharuro kindi ciwe. We yagira ati reka
ndabe uwo ndeka ahaje uyu ahagiye aze agira umwanya muto yatwara hanyuma nze ngaruke mu nyuma. Ibyo ndamaze kubiganira n'abatari bake bari mu bamwegereye cyane mbere bo hafi rwose, banyemeje kwica aricyo ko Petero Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi. Mbere mu kuba ku butegetsi bumukurikira abikora ku buryo umukuru w'igihugu azoba afise inguvu zike. Murabona we nyene banje kwiha ububasha aho yitwa imboneza y'ikirenga mu bijyanye no gukunda igihugu. Iyo mboneza ikaba ifise ingene ibayeho, ubushobozi, ibintu iteza guhabwa, bisa n'ibyababanwa n'iby'umukuru w'igihugu, mbere hamwe akaba afise ibirako gusumba n'iby'umukuru w'igihugu. Hanyuma akanategura ko buri mwaka avuga ijambo mu kwezi kw'indwi inyuma y'umunsi mukuru wo kwikukira, ni ukuvuga inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu. Ijambo rihambaye mu mwaka umukuru w'igihugu avuga rivuga ku munsi wo kwikukira, rero nawe akaca avuga ijambo inyuma y'umukuru w'igihugu ryerekana ko ari we by'ukuri afise ingufu mu gihugu. Hakaba ibisata yari yibikiye bategeza kugira ngo icyo bamubajije, mbere hakavugwa n'ibyo yari kugumiza ko ingufu zikomeye nk'ibijyanye n'ubutare. Ukaraba abantu yakikuje umukuru w'igihugu yasize yari yamubwiye bacaja mu nzego, abarongora leta, abarongora umugambwe, abarongora inama nshingamateka na nkenguzamateka. Urabona ko yaragiye yubatse ibintu bituma umukuru w'igihugu amera nk'umuntu akikujwe acunzwe mu mpande zose atagira isaganirizo. Rero nimba ivyo yaravyubahutse kuvaho kandi umutima wiwe washaka ko aguma atwara, nuko hari habaye ukuyamiriza ikiringo ca gatatu. Iki nico ca mbere numva kuri twebwe kubona Nkurunziza yari yemeye kuvaho, kuri twebwe twabifata nk'intsinzi ntoyi, kuko icyo twari twagwaniye kwari uko nyabona avaho muri 2015. Rero iki nico ca mbere novuga, twumvise ko hagiye kuza umukuru w'igihugu wundi, ko Nkurunziza arikuye, ico twaragishima. Icya kabiri ku kijyanye n'ingene twabona Evariste Ndayishimiye, sinovuga ngo twari tumuzi cyane ingene akoze. Abo bagendanye ku rugamba mu mugambwe wiwe nibo ahanini bamuvuga, bakavuga uko bamuzi. Ariko twebwe ibyo twamufatira ko twavuga tuti hariho amahirwe afise ashoboye kuyakoresha yoshobora gutuma ibintu bihinduka. Aho twafatira cyane cyane ku bintu bitatu. Icya mbere kwari uko Evariste Ndayishimiye yari umuntu atavugwa cyane mu bijyanye no kunyonora amatungo y'igihugu. Nayo ikaba yari ingwara ikomeye cyane mu butegetsi bwa Nkurunziza, aho abantu basakuranwa iby'igihugu. Ikindi cya kabiri twabona ari cyiza kuri we nuko mu madosiye dufise, dufate nko muri ndondeza twebwe, amadosiye dufise bagiye baranyuruza abantu bakavuga irengero, izina ryiwe ntiryari muri abo bantu bazi imbere baca baboneka ko aribo bakora ibyo bintu, aribo babitegeka, aribo ba mbere bari. Ariko kandi ibyo twabivuga tutibagiye ko yarongoye umugambwe CNDD-FDD kandi ko imbonerakure zagumye zikora ibyo bintu. Mugabo izina ryiwe ntiryaboneka cyane muri ibyo bikorwa byo kwica abantu no kunyuruza abantu nk'uko byari bimeze ku bandi bo hejuru muri CNDD-FDD. Icya gatatu cyatuma tugira tuti hari icyo yomara, nuko bakiri ku rugamba ari we muntu wasanga ajejwe ibiganiro. Ni ukuvuga ko yari umuntu azi kuganira n'abandi, ashobora kuganira nabo badasangiye ubutegetsi, akaba umuntu no mu kibano bisanzwe bavuga ko aganira na bose, yuguruka akaganira. Ibyo rero turavye ingene igihugu cyari cyabaye mu kiringo cya gatatu, twabona ko ishobora kuba ingabire yokoresha yafashe ubutegetsi, agashobora kugurukira abandi, agashobora kuvugana n'abandi kugira ngo Burundi bukire. Ivyo nivyo bitatu twavuga amahirwe yajya azananye
twamubonamwo yoshobora kugira icyo amaze ku gihugu. Ariko rero amahirwe ni kimwe, ingene umuntu yakoresha icyo ni kindi. Muti none twari tumwiteze kwiki ivyo umukuru w'igihugu mushasha aritezwe ko umuntu niyovuga ngo ni jewe ni ivy'igihugu cyari gikeneye umuti, cyari igihugu kigwaye mu mpande zose. Ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyari cyaratabagaje igihugu mu mpande zose, ku buryo umukuru w'igihugu mushasha yaba yitezwe nk'umuvuzi, nk'uwoza gufasha kugira ngo igihugu bagisanasane, igihugu gisubire kujya ku murongo w'ibihugu byisoneye, w'ibihugu bikora uko ibihugu nyene bikora. Nicyo twari tumwiteze ko. Ngaha hariho ibibazo, navuze ko igihugu cyari kigwaye mu mpande zose, mugabo hariho ibibazo bikuru nugarukako ngira nka 5 canke 6. Ikibazo ca mbere nyamukuru umukuru w'igihugu arahirira yagiyeho, n'izina abarundi bamwitavuga ngo se barundi, nugushobora gufatanya igihugu. Rero Evariste Ndayishimiye yaje igihugu cyaratatanye. Ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza cyari cyagabuye igihugu mw'imice ibiri mikuru. Uruhande rumwe abitwa ko ari abayoboke ba Nkurunziza bashigikiye ikiringo cya gatatu, akaba mbere ari bo bahayagizwa nk'abarundi b'ukuri. Hakaba abarundi batemeye ikiringo cya gatatu, bahakanye ko ibwirwa shingiro rihonyogwa, bahakanye ko amasezerano y'Arusha ahonyogwa. Abo nabo bitwa abansi b'igihugu. Muri uwo mugwi w'abo bantu bitwa abansi b'igihugu hari umugwi w'abahunze ibihumbi amajana. Nibaza ko Ndayishimiye yahageze dufise impunzi zirenga gatungira nk'ibihumbi amajana 3. Hanyuma hakaba n'abandi baba bari mu gihugu, abatemera ikiringo cya gatatu bari hanze kandi bari no mu gihugu. Rero ikintu cya mbere twase tumwitega ko mukuru w'igihugu aje, nuko abo mukuru w'igihugu asubira gufatanya abarundi, ashobora gutahukana izo mpunzi, abarundi bagasubira kubana n'abarundi bari kumwe. Ico nico kintu cya mbere umukuru w'igihugu akurikiye Nkurunziza yaba yitezwe ko. Ikibazo kigira kabiri ku bwanje mbona cyari gihambaye, nuko yasanzeho igihugu kigwaye cyane mu bijyanye n'agateka kazina muntu. Muraze ko iyo ni ingorane ihari kuva twikukira, uko imyaka igenda irahera tuza turisubiriza mu njyane, usanga cyo zivyara guhonyora bikabije agateka kazina muntu. Iyo bavuze bene ibyo haba harimwo ibyo kwica abanyagihugu, haba harimwo n'ibi byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, haba harimwo ibi bya torture kuburezi gufa abanyagihugu. Mu Burundi hadutse n'ibyo gufata ku nguvu abakenyezi bifatiye ku mvo za politike. Vyari ibintu bikomeye, bikaca bifatana rero no kudahana n'ubutungane budakora. Aho rero twari tuhamwiteze gose, kuko ni ingwara yasesereje abarundi. Bama bifuza umukuru w'igihugu aza kubafata nk'abantu, akabaha iteka ryabo. Uravye bwizwa shingiro, uravye amasezerano y'Arusha, ivyo ni ibintu abarundi bashashaye gose bakeneye umukuru w'igihugu abayiteka. Aho rero twari tumwiteze ko aza guhagarika ubwo bwicanyi bwakoreka abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abiyamije ikiringo cya gatatu. Twari twifuza kwiyoza rekura imbohe za politike zifungiwe ivyumviro byacu, cyane cyane ko byagwanije cya kiringo cya gatatu nyene. Twari tumwiteze ko aza guhagarika ibi by'abantu bafatwa bakabugwa irengero, iby'abahohoterwa mu iperereza n'ibindi. Twari tumwitezeho kandi ko ahana abakoze ivyo byaha bikomeye byasesereje abarundi, akongera agakomeza ubutungane bukaba ubutungane bwigenga bushobora gufasha koko abarundi. Icyo ni cya kabiri. Ikigira gatatu, Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu gisigaye ari nyamwigendako mu makungu, cyaraciriwe umukenke. Murazi ko umukuru w'igihugu yahavuye atasohoka imbibe z'igihugu. Murazi ibihano byinshi cyane byari biri ku Burundi,
eka twari dusigaye turi agatengo mu isi yose kubera inyifato igayitse ya Petero Nkurunziza. Rero twari twifuza umukuru w'igihugu agaruka agasubiza ijambo Uburundi mu makungu. Ico ni ikintu abarundi bama bahagaze ko cyane. Yasanze kandi igihugu gifise inzego z'umutekano zigwaye bikomeye. Mu masezerano y'Arusha ibijyanye n'inzego z'umutekano byari byaraganiriwe cyane kugira ngo ziri nzego z'abarundi bose zikingira abarundi bose zirasubira gukoreshwa n'abafise ubutegetsi mu kurwanya umugwi umwe w'abarundi. Rero yasanzeho inzego z'umutekano zikorera umugambwe, zikorera umuntu, zigwanya bamwe mu barundi, abana b'Uburundi bakitwa abansi b'igihugu, igipolisi kigwaye bikomeye, igisirikare cyakoreshejwe mu mabi, abarundi bamwe bafata n'ibigwanisho bakora imihari. Hanyuma kuri ibyo byose rero hakiyongera ko ku nzego z'umutekano imbonerakure urwaruka rwa CNDD-FDD oniyita milisa rwakoreshwa mu kwica abanyagihugu. Twari twiteze ko aza agahindura izo nzego akazisubiza ku murongo zikaba inzego z'abarundi bose, hanyuma agahagarika amabi y'imbonerakure. Yasanze igihugu gikenye bimwe biteye isoni, igihugu cya nyuma mu butunzi ku isi, yongera asanga igihugu urwaruka rutagira akazi ruri mu bushomeri butagira uko bungana. Aha rero twari tumwiteze ko ingingo zikomeye ziza kuvyura ubutunzi bw'u Burundi n'ingingo zikomeye ziza gufasha urwaruka kuronka akazi. Ibi nivyo abarundi bari bamwiteze ko, ariko ngaho no kwibagira ikindi kibazo kijanye n'injyane za kahise. Bino bintu biriko birakorwa n'umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severe, aho mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza uyu mugwi wakoreshejwe mu gukomeza za njyane zo muri kahise, kubera ko Petero Nkurunziza amaze kubona ko abarundi mu migwi yose biyamirije ikiringo ciwe cya gatatu, yaciye arondera ibintu byotandukanye abarundi bagasubira kwiyumvira nk'abahutu, bagasubira kwiyumvira nk'abatutsi. Rero wa mugwi severe aho gukora igikorwa kijyanye no kunywanisha, wabaye umugwi nyabuna usesereza ku buryo abarundi basubira kwiyumvamo ubuhutu n'ubututsi. Ubu mugwi uza gukorera nko kubyabaje ubwoko bumwe kurusha ubundi, kwerekana ko ari ubwoko bwababaye n'ubundi bwoko buboneka nk'ubwoko bubi bwakoze amakosa, ibyaha byakorerwa ubundi bwoko ugasanga byo babikora ko bariyemvya. Ariko ikintu cyababaje abahutu cyane cyane ko abahutu ari bo benshi, abahutu ari bo Nkurunziza yari akeneye, yaciye avuga ati dukorera kuri 72 gusa, hanyuma twongere no kuri 72 dushimike ku byakorewe abahutu, maze biboneke ko ari intwari igiye kubavugira abahutu bagaruke kuri Nkurunziza. Nico ahanini cyagumye kiboneka mu bikorwa bya CDR. Wumvirije ibintu bigenda biravugwa hirya no hino usanga bimeze gutyo. Ya CDR ntiyasubira kuboneka iri kwikorera abarundi bose. Mbere bwo butegetsi no mu nyifato zabwo ukabona ngene bukumira bamwe kurusha abandi, ngene bamwe mu nzego zimwe zimwe batutsi bagiye barakugwamwo, abahutu bagafata ikibanza kinini mu iperereza n'ahandi, ku buryo byakeye bisubira kugarukana akantu ko kwinubana hagati y'amoko naho katavugwa cyane. Ariko kandi abarundi hakaba ari ikintu cyari cyamaze kuba cyakozwe n'amasezerano y'Arusha kitoroheye Nkurunziza kubomora. Rero aha twari twiteze ko Ndayishimiye aza ibintu akashira akabiha intumbero ku buryo nka severe ibandanya igikorwa cyo kunywanisha abarundi aho kuba umugwi ubandanya kudutandukanya. Rero umuntu acagira ati ibyo byari mwari mumwiteze ko, muravye inyuma y'iyo myaka 3 amaze ariko aratwara, mubona byarakozwe, mubona hari intambwe iriho. Aha niho rero ho kumupimira kuri ibyo bibazo bikuru nagenda avuga. Hari icyo yadushikanye ko muri iyo myaka 3, aha no kuri nobangera mbere hariho ibintu bimwe bimwe yagerageje ubona ko hariho intambwe zabonetse. Aho ni ngibi
novuga nko ku kijyanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu urabona ko hariho icyahindutse hari intambwe yabayeho cyane cyane nko mu bihugu by'akarere Uburundi burarongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko East African Community ni ikintu gikomeye cyane ico mbere n'inzego zihambaye zo muri uwo muryango n'Uburundi buzitwara aho habyukiye iyi ntambara yo muri Kongo ho byaje binamufasha gose kuko yaciye agira ijambo rinini aboneka nk'umuntu ashobora kugira icyo afashije kugira muri Kongo injyane zihari zishobore gutora umuti aboneka ko hari ikintu ariko arakora bituma mu Burundi haba abakuru b'igihugu basubira kuhaza tutari tukibibona amanama mpuzamakungu arasubira kuhakorerwa umukuru w'igihugu wenyine arasohoka igihugu aragenda hirya no hino mu makungu ibihano bimwe bimwe birakugwaho ikiganiro hagati y'Uburundi n'ubumwe bwa Buraya kirabaho biraboneka hariho intambwe nukuri yakoze ku ruhande rwe ubwo mpuzamakungu uravye ko Nkurunziza yasize igihugu ariko intambwe n'ubu iracyari ndende kugira ngo Burundi bwizigigwe hari ibibazo bikomeye nk'ibijyanye n'agateka kazi na muntu gushika ubu hakiri ikintu kitameze neza na gatoya biraboneka ko hari ibintu bikimeze nabi cyane kuri urwo rwego bituma Uburundi butizigigwa n'iyo bavuze ngo bakuye ibihano udasanga zafashanyo zishya ziza ubwo nyene kubera ko hari agahaze gakomeye gushika uyu munsi ariko aho ntawe uvuga ko atacyakozwe ahandi novuga umukuru w'igihugu abonera ko ari cyo yakoze abarundi bikabaryohera ni mu mvugo imvugo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yahindutse nka societe civile ubona ko banayirukanye societe civile yigenga niwe muntu asigaye mu Burundi ashobora kuvuga ibyo ashatse kandi akadoma k'urutoke ku bintu bitari bike bitameze neza cyane cyane mu bijyanye no kugira ibiturire mu bijyanye no konona amatungo y'igihugu umukuru w'igihugu aravuga mugabo ingiro ikabura icyo nibaza ko ari ikintu tuzakugarukako ariko abarundi muri ino minsi bumvirije abarundi benshi tuganira cyangwa abandika bose bavuga ngo ntacyo neva arabibona ntacyo neva arabereka ibyo bintu bibwire neva abereke ni ukuvuga abarundi ntibizeye inzego z'igihugu abarundi ntibizeye ko bashikiranganji babura amatari igipolisi izindi nzego ziko zirakora ngo zibatunganirize mugabo abarundi baremera ko neva hari icyo yokora icyo urumva ko ari cyahindutse gifatiye ku mvugo mugabo mu ngiro ntacuronka dufise umukuru w'iyo aguma yidoga uyu munsi yidogera iki ejo akidogera kiriya hageze gushira mu ngiro ntavyo heza ngo ubone bya bintu aba ariko aravuga kiretse ngira nk'ibi tuherutse kubona yakoze ku by'amafaranga aho hari impari ubwo ni byiza ubwo ni bibi uko yabikoze kumbure mu minsi iri imbere tuzobona ingaruka y'ivyo bintu yakoze rero ibyamunaniye nabyo ni biki tubona bikiri ikibazo muri ya myaka itatu iheze ufatiye kuri bya bibazo bikuru bikuru nari nagenda avuga nta kintu kinini usanga cyarahindutse ufashe ikijyanye no gusubira kumvikanisha abarundi ntacyo yaduhinduriye ntacyo yadufashije gushika ubu amashyirahamwe yigenga ari hanze abamenyeshamakuru bigenga bari hanze imigambwe yigenga yasanze iri hanze n'ubu iri hanze impunzi z'abarundi ziracyari ibihumbi amajana muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Kenya muri Congo muri Zambia muri Malawi muri Afrika y'Epfo muri Mozambique urabona ko impunzi z'abarundi gushika ari nyinshi kandi hariho n'abandi usanga barondera n'inzira yiyo bubuca icyo ntacyo yashoboye nta kiganiro yashoboye kuzana hagati y'abarundi ngo abafatanye ngo abe wase barundi barindiriye gushika uyu munsi aracyariho abarundi bitwa abansi b'igihugu kandi ni nayo mvugo yagumye akoresha nawe nyene nta aho hantu nta ntambwe mbona ko yakoze na ntoya yarashoboye ku abantu bakeyi batashe ukarondera mu mashyirahamwe yigenga umwe canke babiri mu banyapolitike bangahe mugabo muri rusangi nta kintu yakoze gisubiza hamwe abarundi muri iyi myaka itatu ku kibazo rero navuze kijyanye no guhonyora agateka kazi na muntu naho nyine nta kintu kinini cyahindutse kuko mu butegetsi bwiwe abantu barabandanije kwicwa
bifatiye ku byiyumviro byabo bya politiki, abantu barabandanaje kunyuruzwa n'inzego arongoye, inzego z'iperereza, mbere hongeyemo iperereza ry'igisirikare, imbonerakure zarabandanije gukora amarorerwa, kandi abakora ivyo bintu ntibahanwa. Kimwe cyo kudahana cyabandanije kwa kundi nyene. Nibutse ko Fokode yandikiye umukuru w'igihugu iramunukira ikete gerekana abantu bashika 180 bari bamaze kunyuruzwa n'ubutegetsi bwiwe mu kumunani muri 2022. Nta na kimwe yabikoze ko, nta numwe yahanywe. Abakoze ayo mabi baradugijwe mu mabanga, abarundi barungikwa gukorera mu bihugu, kandi nyuma yaho twabandanije kuronka amadosiye y'abantu banyuruzwa bakabugwa irengero, bakanyuzwa n'inzego z'igihugu, ntihagire igikurikira. Kuri urwo rwego nta kiboneka cyahindutse. Amashyirahamwe yigenga gushika ubu nta bwigenge buhari. Ivyumviro, gusohora ivyumviro mu Burundi bikorwa mu bwoba bwinshi, abarundi baratinya kuvuga. Biraboneka ko gushika ubu nta cyarahindura. Uburenganzira bwo gukora amashyirahamwe, uburenganzira bwo gukora imyiyerekano, uburenganzira bwo gusohora ivyumviro, n'ibintu gushika ubu bisa n'ibitabaho, uko Nkurunziza yabisize n'uyu munsi niko bikiri, ntacyo yaduhaye kuri urwo ruhande. Ugiye kugene inzego z'igihugu zikora z'umutekano, nari navuze ko nk'igisirikare cyarabonetse mu bintu bitahora bibaho, aho kinyuruza abantu muri 2021 ku rugero ruteye ubwoba, kandi umukuru w'igihugu ntacyo yakoze kugira ngo ivyo bintu ababikoze bahanwe. Imbonerakure mu mwanya wa mbere amezi 2 gusa yarazatse inguvu, ariko inyuma zarasubiye zirakomera, zirasubira kitaje no mu byo kunyuruza abantu, zirasubira gukora hamwe usanga umenga zijejwe umutekano hirya no hino mu gihugu. Ubuho birasubiye kuduga gose, umukuru w'umugamba ariko arazikabura gose, aho twumvise n'amajambo avuga ngo ko zikwiye gutambuka nk'abasirikare, ngo zikorera generale. Imbonerakure zatwawe kurwana muri Kongo, nta kinini yakoze kuri urwo ruhande. Ikijanye n'igihugu gikenye, mu mvugo hari ibyo yakoze iby'amanama, nk'iriya nama rukokoma zijanye no kuraba ingene igihugu coja mu iterambere. Hariho imigendanire myiza yagiye aragerageza kugarukana n'ibihugu bifasha Burundi, Banki Mondiale, FMI, ariko muri rusangi nta cyahindutse mu bukene bw'abarundi. Abarundi bari mu bukene butagira izina, ibiciro byaraduze, ifaranga ry'u Burundi ryagiriye atagaciro, abarundi barihebuye gose muri iyo myaka 3. Mbere woja kuraba aho Nkurunziza yasize abarundi ni vodovi y'abarundi, igihe Nkurunziza apfa na ni vodovi abarundi bariko mu myaka 3 neva ahamaze, nibaza ko muri iyo myaka 3 abarundi basubiye inyuma, ubuzima bw'abarundi bwarasubiye inyuma. Ikijanye n'ubushomeri, mu mvugo yiwe Perezida Yishimira avuga cyane ugwaruka, aravuga ko agiye kurushira imbere. Hariho imigambi yerekeye ugwaruka nk'ibi bya paeje ya banki yitwa y'ugwaruka, ariko ingene bikora ivyo bintu si ibintu bifatira ku biharuro ngo batubwire bati twebwe imbere yuko Ndayishimiye yaza urugero rw'ubushomeri rwagera aha, kuva iyo migambi igiyeho urugero rw'ubushomeri rwarakorotse gutya. Birashika bakatubwira ngo hariho ugwaruka nk'igihumbi, ibihumbi bingahe rwaronse akazi, ariko ntibaheza ngo bavuge bati muri uwo mwanya twatanze ubuzi dufate nimba ari nk'ibihumbi 5, ngo bace bagira bati ku isoko ry'akazi naho haje ugwaruka rushasha rungana gutya, kugira ngo tumenye ko ubushomeri bwakorotse cyangwa bwabandanije buduga. Kuko iyo mvugo yiwabo nta na kimwe ifasha mu kumenya icyahindutse. Uvuze ngo twahaye ubuzi ugwaruka 5,000, hanyuma ugwaruka gwiyongereye mu bushomeri ugasanga hongeye ko nk'ibihumbi 15, muri icyo gihe nituba twaduze tuba twabandanya ahubwo twigira mu kinogo cyo bushomeri. Rero nta giharuro cyerekana ingene imigambi bariko barakora ihindura ubushomeri, nta biharuro biriho umuntu ashobora gukoresha. Icyo bikoze ugwaruka ruri mu bushomeri budasanzwe, abarondera akazi baridoga ingene akazi gatangwa, harabwa umugambwe batafatiye ku byo abantu bashoboye, iyo abantu bakoze ibibazo bibyara imyidogo gusa. Rero kuri urwo ruhande ntidushobora kumenya ko hari icyo yahinduye. Ubukene bwobwo bwagumye ari bwinshi cyane. Kuri severe gushika ubu nta kirahinduka.
ico kumbure cyahindutse gato nuko Severi yari yihutiye ibyo kwemeza ko habayeho ihonyabwoko ku bahutu mu 1972 bikavugwa ukuntu wamengo bije bishobora gutandukanya abarundi umurindi byari bifise n'umwete byari bifise asa n'uwabigabanije ntibiboneka ko byageze aho uko Severi yabishaka uko yari yije kandi amakuru dufise ariho avuga ko yabasavye ko bagabanya uwo murindi ariko muri rusange ingene Severi ikora nta cyahindutse bimwe by'uko ikoreshwa mu nzira ihakwa kujyanisha abarundi gushika uyu munsi niko bimeze ntiturabona ko umugwi Severi uri kurakora mu nzira yo kunywanisha koko rero mwambagije ikibazo kinini cyane sinzi ko nshoboye kucishura kandi mvuze amajambo menshi hari ibyo twari tumwiteze ko hariho amahirwe menshi yari afise agitanguye tubona gushika batakoresheje induru ziracyariho ibibazo biracyari byinshi akabazo kanyuma mumbaza ngo amahirwe afise muri iyo myaka indwi aho no bagomba pfumure ntavyo nzi na jewe byose bizovana ingene muri iyi myaka 4 asigaje kugira arangize kiringo azogira icyahinduye cyo bikoze kubure biraza kuza mu bibazo bindi nuko iyi myaka 3 irangiye haboneka injyane mu butegetsi bwiwe abasendefdd baboneka ko batakiri kumwe murakoze arawubeshu munyagihugu uti ufashe ucanufasha yamari uwashitse yiwicaye iyo uhashitse yiwicaye endera mu mituka mizamiri kwiyamira mu nda y'indege kipagira amaguru ebugacugateranya batatu bapfa. Nyakubahwa umutumire wacu Pacifique Ninahazwe nanje naye mfise akabazo nibyo koko umukuru w'igihugu arakwije imyaka 3 ari ku butegetsi hama mu vyagi biramuranga hari ivyo yagiye aremerera abanyagihugu ndetse n'amakungu ko agiye kubitunganya ku neza y'igihugu ahantu garuka nko ku busuma bwagaragara bwaboneka bwakozwe na bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD nkatanga kayorero ko ku rugomero rwa Mpanda rwahombejwe bariko barukurikirana bivye amamiliyaridi ashika 58 tukaba twarigize kubona umukuru w'igihugu ariko aratanga ikiringo ntarengwa c'indwi zibiri ko ayo mafaranga azoba yagarutse mu kigega ca leta ariko gushika isaka bataragaruka nkatanga n'akarorero ku madolari biboneka ko yavuye mu banki nkuru y'igihugu abayatwaye bavuga ko bagiye kuzana ibidandazwa hama ivyo bidandazwa ntibabizane umukuru w'igihugu tukabona ariko aravuga ko abazi kandi abanawe nyine abahaye ikiringo ntarengwa kugira amafaranga bazoba yagarukanye canke bazanye ivyo bagiye kurangura ariko gushikiye isaha byose tukabona biherera mu majambo mwebwe nk'abahinga canke mu kurikirana cyane ivyerekeye politike y'igihugu ibi navyo mubivuga kwiki murakoze namwe murakoze kuri kano kabazo kagira kabiri mumbabarire ko ako mwari mwambagije ka kabiri nyene kari kajanye ni imyaka 61 tumaze twikukiye ariko shimye kubandanya ku bibazo bijanye n'imyaka 3 ya president Ndayishimiye maze ikibazo kijanye no kwikukira nze kukirangiriza ko naho arico cyitwa ko arico cyari ikibazo cya kabiri rero kuri kano kabazo namwe mumbagije muti president Evariste Ndayishimiye hari ivyo yagiye aremera cyane cyane bitumbereye mu gisata cyo kugwanya abagibiturire hanyuma ivyo yemeye ntibije mu ngiro mwanatanze n'uburorero bubiri akararo kamwe naka kaho yatubwiye ingene hari miliyari zishika 54 zoba zaranyurujwe zari kubaka urugomero rwa Mpanda hanyuma atanga indwi zibiri kugira ngo ayo mafaranga abe yasubijwe ariko umwaka urarenga atana kimwe gikozwe kandi abavyagirizwa badafashwe atankurikije nimwe baye ikindi muvuze ni avuga by'abantu bahawe amafaranga y'amadolari atari make avuye muri BRB mu banki nkuru y'igihugu agahabwa abantu bitwa abagwizatunga bitwa ko bagiye kurangura ariko bo batayakoresheje ivyo yaragenewe muti none iyo ngendo y'umukuru w'igihugu
yo gushyira ahabona ibibazo bikomeye akemera ko hari icyo agiye gukora ariko ntihagire igikurikira je ndayibona gute. Kino kibazo muri rusangi novuga ko kiri mu ngorane ikomeye y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ni umukuru w'igihugu avuga ibintu byinshi ariko gushyira mu ngiro tubona bigorana cyane. Ni umukuru w'igihugu rimwe na rimwe tuyoberwa ko ibintu abivuga yabiteguye nuko ari ishavu rimufatira ahantu akavuga hanyuma ntihagire igikurikira kubera ko bitari byateguwe. Ico ndibaza ko nza kukigaruka ko no mu bindi bibazo, ariko biraboneka ivyo bintu ko umukuru w'igihugu avuga akavuga ikintu gisa n'ikitizwe. Muri ino myaka 3 amaze atwara Uburundi, ikibazo yavuze ko cyane turetse ikijanye n'iterambere, ikindi cyabaye kino kibazo cyabononye amatungo y'igihugu. Mbere ngaha ndabibutse ko yigeze kuvuga ko we akora kurusha ishyirahamwe Oricom ryahura rivuga cyane ku bibazo byerekana amadosiye y'abivye igihugu. We yavuze ko Oricom atakikora, wewe ari wabikora. Kuri ico umuntu yomuha n'amanota kuri ico, kukijanye no kuvuga, kukijanye no kwerekana, no kwita denonce. President Ndayishimiye ufashe muri no myaka 3 uti dushire ku rugero rumwe turabe Oricom na President Ndayishimiye, uwerekanye amadosiye menshi y'ubusuma, watumye abarundi bamenya ivyibwa igihugu. Ntabwo ari Oricom muri iyo myaka 3, ni President Ndayishimiye. Amadosiye amwe yagiye aravuga ntitwari tunayazi, niwe yabaye nkishira hamwe rijejwe gushira habona ingene ibiturire byariwe ngene amatungo y'igihugu yononywe. Niwe yabihindutse, niwe yabibaye. Yaratubwiye ingomero nyinshi, burya ntiyagarukiye ku rugomero rwa Mpanda gusa, yaravuze n'izindi ngomero abarundi baravyibuka. Yaravuga ku nzuzi zitandukanye, Kajeke n'izindi, yaragiye aravuga ahandi hantu henshi ingomero amafaranga zigenewe atakoze. Yaravuze ku kibazo cy'abantu bateruye amafaranga atagira uko angana bagenda kuyarunda muhira, ku buryo mbere mu nyuma BRB yabuye bitomora 60% y'amanoti y'ibihumbi 10 n'amanoti y'ibihumbi 5 yasohowe ni banki nkuru y'igihugu, atanumwe yarazi ayo mafaranga iyanyegeye iyari. Ico ni umukuru w'igihugu wenyene yakizanye, ata wundi muntu yakivuze, atashira hamwe byakivuze. Mbere aho batatomoye ntibigeze batubwira 60% y'amanoti abuze yangana n'amafaranga angana gute, kugira ngo tugire icyiyumviro cy'amafaranga yoba yari yaribwe uko angana. Kandi ubu naho irindi kosa rigira kabiri, ejo bundi aho abantu batanguye gusubiza amafaranga yabo, nibaje ngo batubwire bati muri ya 30% yabura twarashoboye kugarura ayanganuku, kugira tumenye by'ukuri amafaranga yahavuye abibipapuro nk'uko umukuru w'igihugu yari yabivuze. Umva nko ngaho ni ikintu gikomeye yashize ahabona. Hanyuma aho yofashe ingingo zo kuja guhana abo bantu, wenyene yaravuze ko abazi, aho rero yofashe ibihana akavuga ati nimusigure ingene mwateruye amahera mu banki y'igihugu mukaja kuyanyegeza. Vyagenze gute? Vyakozwe nande? Ingingo zafatwa nande? Aho yociye aja guhana abo bantu, yafashe ingingo ihana inzira karengane z'abarundi zitarimwe. Abanyagihugu batoye uyu munsi batubwira ingene umuntu asanga hariho nk'amafaranga yarabitse ahantu ataracibuka akaza kuyabona cya gihe cyo kuyahinduza cyarenganye. Abantu bari mu ngendo atashe agasanga ashitse mu gihugu kiringo cyarenganye adashobora kuyasubiza. Abantu amafaranga yabo babiriye ko yagiye kubatakarirako, kandi ico bakoze kitari icaha, kubera ko atategeko mu Burundi ribuza kubika ayo mafaranga muhira, nkuko byavuzwe n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu. Niwe yavuze ko kubika amafaranga muhira
atari icyaha mu mategeko y'u Burundi. Muri icyo gihe abo bantu bari baziganije amafaranga yo kanyabika muhira naho atari ciza mu by'ubutunzi, nta cyaha bari bakoze, none amafaranga yabo ahinduwe ibipapuro atansiguro bahawe y'icyaha bakoze. Uca usanga ingingo y'umukuru w'igihugu ije guhana abo bantu bose, kandi bamwe bateruye amafaranga y'igihugu yashaka guhana, we wavuga ko abazi yari gushobora kubahana adahanya abanyagihugu. Aha rero niho humvikana cya kintu kitumvikana nyine mu butegetsi ingene Perezida Ndayishimiye atwara igihugu. Hari n'ibirenge ivyo n'amafaranga nayo avuga mvamakungu, amafaranga y'agaciro nayo nyine yateruwe ku rugero runini, urugero batavuga uko rungana, agahabwa abantu bitwa ko ari abadandaza, cyane cyane abo bose bari abadandaza bari muri CNDD-FDD regereye ubutegetsi, abadandaza kandi usanga bafatanye n'irihangange mu butegetsi. Ayo mafaranga nayo nyine yarateruwe ahabwa abantu, ba bantu aho kuja kuyaranguza ibyo bari babatumye, nayo nyine bagenda kuyabika mu mazu, bongera baja no ku isoko ry'u Burundi mu buvunjiro bw'amafaranga barakukumba n'ayandi atari make, cyane cyane aho baba bakoresheje amarundi baronse, ugasanga bateruye amadolari amayero yose ahari bahagenda kubika mu nzu zabo. Aribyo byatuma ifaranga ry'agaciro ribura mu Burundi, amafaranga akaguma ari mu minwe y'akagwi gatoyi. Abo bose arabazi, ariko abo bose nta ngingo bafatirwa. Umuntu wenyine twabonye yubahutse guhana ni General Arengiyome Bunyoni. Nabonye ko umengo hariho wabajije ikibazo cyerekeye Bunyoni, ndaza kukigarukako. Bunyoni adahanwe cyane cyane kubera ukonona ubutunzi bw'igihugu, naho mu byo bamwagiriza ibyo babishizemwo, ariko ahanywe ahanini kuko babona ko atanguye kubangamira ubutegetsi, kuko bamwagiriza ko yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ni ukuvuga abasuma barashobora kwiba ntaco, ikiza kubabaza Ndayishimiye bikomeye gushika haguruka ni mu gihe abona ko abasuma bagiye gukoresha bwa buryo bafise kugira ngo bamutembagaze. Urumva ntaba kigwaniye cyane ubutunzi bw'igihugu, agwanira ubutegetsi bwiwe cyane cyane, nico ashira imbere kurusha bimwe by'ubutunzi aba ariko aravuga. Umuntu arashobora kwiyumvira aravye ingene aya mafaranga yagera atangwa mu bategetsi n'ibihangange mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ubwo ibihangange biri mu ruhande rw'umukuru w'igihugu vyoba byarahanywe co kimwe n'ivyo bihangange bakeka ko biri ku ruhande rwa Bunyoni. Mbega wenyene ko yatwara umugambwe CNDD-FDD yari general, kandi abo bantu bategetsi bo hejuru akaba ari benshi bafise ibyo bungutse mu guhabwa bene ayo mafaranga canke biciye mu badandaza babegereye, wenyene ntayo yoba yari yararonse muri bene izo nzira. Mbega umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca we nta mafaranga yoba yaragiye aronka nk'uko abandi bajenero bayaronse? Nkurunziza yoba yaraha bamwe abandi akarima, yoba yaha abadandaza begereye bamwe abadandaza begereye abandi akarima? Mbega bobo ayabo ayuwa bararonse bo byaciye bigenda gute? Kuko bino bintu bikozwe ku mugaragaro na kamaramaza, ibintu ubutegetsi bwa Nkurunziza bwakoze muri icyo gisata cy'ubutunzi ni ibintu birengeje ubwenge. Mbega none ko hari habahanywe yarondeye ko amafaranga yabo abo busa buhereye kuri Bonyine kumbure n'abandi, mbega yoba yari ku ruhande rw'iwe nabo bari kumwe, bo byo byaciye bigenda gute? Bo barabwiwe hakiri kare bakaja kuyanyegeza bakayatwara mu mabanki cyangwa bakayabika mu bintu mu kugura nk'amazu azimvye. We nyene aravugwa mu bantu baba baraguze ibintu bitari bike. Murazi ko yaguze amatongo menshi cyane muri komine Bugendana, amatongo y'abanyagihugu aho nk'imiryango ishika 300 ivuga ko yayiguriye amatongo. Murazi ko we nyene yashinze amahinguriro, murazi ko we nyene yashinze amashirahamwe akomeye, murazi imigambi myinshi cyane afise. Wewe yaronse yo yaciye yatwara muri ivyo, hanyuma abandi bayabitse mu nzu acabagwako vya bihano biza ariho bitumbereye biza guhana. Mugabo ku ruhande rw'iwe bamenye ingene bayashira mu bintu, kumbure bakanayashira mu madolari ntituzi nkaho, kubera ko atagwego rwigenga ruje gutohoza ivyo bintu ntitumenye uko byagenze. Ariko ngarutse kuri cya kibazo cyawe,
umukuru w'igihugu avuga ibyaha ntabihane. Hano hantu hari ikibazo. Umukuru w'igihugu yemanga kwazi abateruye amafaranga y'igihugu mu banki y'igihugu. Aherutse no kuvuga ikindi cyaha bikomeye kurusha ngaho, aho yavuze ingene mu banki y'igihugu BRB hari amafaranga yaterurwa akandikwa ku bantu b'abadandaza kandi batigeze bayahabwa. Umudandaza yagenda muri BRB agasanga baramwanditse ko $1 atigeze abona. Ivyo akavuga ko abizi. Umuntu akibaza ingene umukuru w'igihugu amenye ibyaha bikomeye nk'ivyo, ntiyagenda kimwe gikurikira. Uwatwara BRB muri ico kiringo mbega yarahamagawe arabazwa? Ni kubera ko iciza Jean atari mu butungane kubazwa ivyo bintu by'amafaranga yandika ku bantu ngo bayaronse batayaronse? Mbega ivyegera vyiwe byarahamagawe kubazwa? Mbega abajejwe nyene gutanga ayo mafaranga barahamagawe mu butungane? Mbega umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisivile, haba kuri Nkurunziza haba no mu minsi ya mbere yadayishimiye, ni General Gabriel Nizigama batazira Tibia, ko bivugwa ko yari afite ijisho rikomeye kugira amafaranga asohoka muri BRB. Mbega yarahamagawe arabazwa ivyo bintu? Mbega aho bariho idosiye mu butungane kurikirana ico kibazo? Ko dufite sentare ijeje kurwanya kugira iturire, iyo sentare yo bifise iyo dosiye, yo yarabwiwe ivyo bintu, yo biriko irabikorako, yo biriko irabitohoza. Hano hantu hari ikibazo gikomeye. Ni nk'uko dufise yandi madosiye tuzi, hari abatumwe nko mwiperereza kuba barabikurikirana cyane cyane nk'ibijyanye n'ishyirahamwe FOMI. Turafise amasoko mwiperereza tubwira ko aho hantu hariko harakorerwa cyane. FOMI kubera iki? FOMI kubera ko ari ya Alengiyome ivugamo cyane, Alengiyome Bunyoni niwe arondera guhanwa. Haravuga yo ziranotse azwi ko yari yegereye cyane Bunyoni na Nkurunziza. Byose biguma bitumbereye guhana wa muntu wo muri bo yahemutse ashatse gutembagaza ubutegetsi. Ariko ivyo bintu umukuru w'igihugu avuga vyerekeye abadandaza benshi bafatanye n'ibindi bihangange bitari bike mu butegetsi. Kubera ko ivyo bintu bizwi ntibihanwe, umukuru w'igihugu yafise ububasha arekuriwe kumenya ibyaha bikomeye bene ivyo akongera akabireka. Hano hantu hariho kabaza muri imyaka 3 mu byananiranye ivyo bibazo birimwo. Ku mazina yanjye nitwa Ndwa Jean Claude, nk'uko twamadukora ikiganiro ndi Namibia. Ndaramukije umutumire Pacifique Ninahazwe. Nyakubahwa umutumire, ngenda kubaze kubijanye n'uburongozi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye batazira neva. Mbega mwebwe nka opposition mubonegura kwiki? Kona cyane cyane kare mwahora mwisunga ko adahana abari mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD. No munsi tukaba tubona kumenga yabahagurukiye, aho yanahavuye agafata n'igihangange General Major Alengiyome Bunyoni. Hari icyo mubona gisa nk'uko neva yoba agiye kurongora Burundi neza? Hari icyizere mubifitiye? Cyangwa nimba atacyizere mubifitiye, mubibona gute ibibazo bijyanye na politiki, na cyane cyane dufatiye ku mugambwe CNL nk'uko twahora tubibona igihe cya Nkurunziza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akiri Edouard Nduwimana, mu kungene basambura imigambwe haho mwoba muhabona gute? Rero ndagomba kugira ngo ushobore kumfasha umpinyishu umhimbono z'ukubona politiki y'u Burundi uko jewe gerageze kurahaba mbona umenga birancanga. Ndi mu gihugu cy'Ubugande. Amazina yanjye nkaba ndibaca umugani Christophe. Hama nashaka kubaza, mbega Bunyoni kwari mu gasho yo wafunjwe nk'izindi mbohe, byo bimeze gute? Hama ikindi cya kabiri ndabaza kuri Rwasa nawe ko twumva ari karatotezwa ahogwa umugambwe wiwe. Mbega nawe ivyiwe bimeze gute no munsi byubakitse gute? Hama nuko mugira amahoro. Tuno tubazo tubiri mbona dusa twose dufise ico duhuriye ko arico gituma
nshimye kubyishurira hamwe kuko byose byagarutse ku kibazo kijyanye n'ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, byongera bigaruka ku biriko birakorerwa umugambwe CNL wa Gatongwasa. Ariko watangiye kubaza we hariho kandi yasizemwo yagize ati bwo mwebwe yavuze ngo nk'abari muri opposition, ntabwo jewe nifata ko ndi mu bari muri opposition. Turatandukanya rwose bari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo turabitandukanya. Sinje kuvuga ngo nje kuvugira rero abari muri opposition, ntabwo ndabifata gutyo. Mbere ko nabo mu mashyirahamwe yigenga ntarinze kubabaza byinshi mu byo mvuga, ndazi ko tubihuriye ko biri mu maraporo basohora, mugabo reka ngume ntanga ibyumviro nk'ibyumviro byo ku giti canje jewe nyene uko ndabibona. Ntabwo novuga ngo hariho umugwi munini nabanje kubaza ngiye guserukira muri kino kiganiro. Rero wagize uti ubutegetsi bwa perezida yishimiye mu bugayiki ku bwa mbere mwavuga ngo ni ubutegetsi budahana abakora ibyaha, mugabo biboneka yuko bwahagurutse ufatiye nko ku ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, utico n'ikimenyetso cerekana ko ubutegetsi bugiye guhagurukira abakora ibyaha mu Burundi. Sinza gufata minenegwe ifatwa rya General Arengiyome Bunyoni, ntabwo ari ikintu gitoyi kuko General Arengiyome Bunyoni avugwa mu mabi menshi cyane mu Burundi. Aravugwa mu byaha vy'amaraso, ni ukuvuga nk'ibi bijyanye n'abantu bagiye baricwa ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Nibutse ko kuva butangura gushika buhere yari umuntu agejwe amabanga akomeye cyane, na cyane cyane mu bibazo by'umutekano. Yagumye afise ijambo n'ijisho ku bintu byose bikorwa n'inzego z'umutekano, bisigura ko ibyaha byagiye bikorwa n'ubutegetsi ari ibyaha byose asica biziko, na cyane cyane ko igihe kitari gito yari umukuru w'igipolisi, ahandi akaba umushikiranganji agejwe umutekano, n'igihe yari mu biro by'umukuru w'igihugu yagumye afite ijambo rikomeye, yagumye afite ijisho rikomeye ku nzego z'umutekano nk'iperereza n'izindi. Rero Arengiyome Bunyoni afitwe byinshi ategeza kubaza yosigura. Abantu bagiye barafatwa n'inzego ajejwe bakabugwa irengero, abantu batari bake bagiye baragandagurwa mu bihe bitandukanye, eka n'ibintu byinshi ategeza kubazwa. Izina ryiwe kandi rivugwa mu madosiye ajanye n'ibyo kunyonora amatungo y'igihugu, aho yadutse agira amatungo y'umurengera. Yategeza gusigura ingene ibyo bintu byagiye biragenda. Murazi ko ariho nk'amadosiye yavuzwemo cyane kurusha ayandi. Dufate nk'idosiye ijanye n'igugwa ry'indege irerura umukuru w'igihugu. Indege vyagoranye rwose ko iyo ndege iboneka, kandi yava mu mafaranga y'igihugu, cyane cyane aya mafaranga ava mu bikorwa byo kurondera amahoro nko muri Somalia no muri Central Africa n'ibindi. Rero n'umuntu afise ibintu byinshi byo ku butegetsi bwa Nkurunziza yateza kubazwa. Ni ukuvuga havuye Nkurunziza nawe yapfuye, hakaba Adolphe nawe yarapfuye, ibisigaye usigaye wo hejuru wa mbere yo bibazwa ni Arengiyome Bunyoni. Rero ifatwa ry'uwo muntu ntabwo ari ikintu gito, mugabo ikibazo kica kiza, mbega yafatiwe ivyo vyaha, mbega ariko arakurikiranwa kuri ivyo vyaha twebwe tuvuga, mbega ubutegetsi bwa Ndayishimiye buranemera ko ivyo vyaha vyanabayeho? Aho niho hari ikibazo ku bwanje gikomeye kugira ngo bije mu majambo waruvuze. Koko Perezida Ndayishimiye yahagurukiye guhana ivyaha mu guhana Bunyoni, canke Ndayishimiye ariko yikurako umukeba wo muri CNDD-FDD? Ivyo ni ibintu bibiri bidasa. Kuba Bunyoni ari umukeba wa Ndayishimiye narabivuze bihagije. Natanguye gukora ibiganiro vyerekana Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere. Mbere murazi yuko n'igihe agemye ko umushikiranganje wa mbere twe twaziyamirije, twavuze tuti aratumara amaje umukuru w'igihugu. Cya cyizere twari twagize akijaho cyakorotse umunsi agena Bunyoni ko umushikiranganje wa mbere, umunsi agena Gervendera ko buca ko umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu, mu nyuma akamugira umushikiranganje wa mbere. Bano bantu babiri nibo shusho rya mbere ry'amabi yakozwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Uciye ubona abo bantu ari bashira imbere
ni ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye atari mu nzira yo guhana ibyaha bikomeye byakozwe n'ubutegetsi mbere byandaje gukorwa no ku butegetsi bwiwe. Iyo ntumbero nayo tubona. Navuze ko twamurungikiye ikete ryerekana abantu 80 banyurujwe n'igisirikare be n'izindi nzego z'igihugu kuva Ndayishimiye agiye ku butegetsi. Turazi neza ko ubutumwa bwamushikiriye mbere n'umuvugizi wiwe yarigeze kubivugako, ariko kuva tumuhaye ubwo butumwa umwaka ugiye ukwire nta no gukora amatohoza ngo atubeshuze. Ega hari ibyari byoroshe basi bagira bati ego ishyirahamwe ryarungitse abantu banyurujwe, reka tujye kubitohoza ko ndasizeho umugwi, wa mugwi ugapfunga unatubeshuza akavuga bati ibi bintu si byo, si inzego zabanyuruje, byagiye bikorwa bakaraho babitako. Nta no kugira ibintu bene ibyo ngo bapfunge baduhuma badusiga inkore ku maso nk'uko babivuga mu Kirundi. Nta n'ibyo yakoze, ahubwo za nzego zakoze ibara nk'uwari umukuru w'iperereza ry'igisirikare ibyo bintu byakorwa. Ubu yaradugijwe ava muri G2 aja mu rundi rwego abasirikare baba bakaniye cyane bita G4, no kuvuga ubujejwe ububiko bw'igisirikare, umuntu ajejwe hanini amafaranga igisirikare gikoresha. Havuye ikibanza cy'umukuru w'igisirikare, ico nico kibanza abasirikare baba baravye cyane. Urumva yaradugijwe. Uwari cegera ciwe Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru ari we yari kwisonga ry'ingene abantu bariko banyuruzwa n'iperereza rya gisirikare. Uwo yaciye arungikwa mu gikorwa akorera muri Kenya mu bikorwa bijanye n'iperereza ryo muri East African Community, naho nyene ahembwa amafaranga nk'incuro zirenga 10 umushahara yoba yafise mu Burundi. Naco ni kibanza abantu bagwanira. Abandi bavuzwe cyane nk'umuntu yararongoye akagwi k'abasirikare baje gufata abantu bakabuga irengero, Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Ubwo nyene yaciye arungikwa mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. Narumvise ko aherutse gutaha ubuvuba. Urumva ko ba bantu bakora ivyo bintu bashimigwa aho guhanwa ku ntwaro ya Ndayishimiye. Mu kwezi kwa 12 haravuzwe umukenyezi yiciwe ku rugo rw'umujenerale mu gipolisi. Induru ziravuga, ikibazo kiraduga cyane. Hari ico wumvise cyakozwe, yaba amatohoza, yaba gukurikirana uwo mujenerale batazira Nankubade, nta kintu na kimwe cyamukozweko. Ahubwo yaciye amurungika no mu bikorwa hanze muri Chad, mu bintu by'amatohoza akorwa n'umuryango wa CEAC muri ico gihugu. Nawe urumva yaciye ahembwa. Haravuzwe uwitwa Kambayingwe yiciwe mu Kirundo. Mu bamwisha akaza kwisonga umukuru w'umugambwe n'umukuru w'imbonera kure muri iyo ntara, uwitwa Abera Hishaki yagiye aravugwa no mu yandi mabi atari make. Umupfakazi wa Kambayingwe yarariye umutima amenyo, ikibazo akivuga imbere y'umushikiranganje wa mbere, ni ukuvuga cyarahawe inzego z'igihugu. Wumvise hari cyakurikiye? Ubu uwo mupfasoni niwe yahunze igihugu. Abera Hishaki ntiyakozweko, umukuru w'umugambwe ntiyakozweko, umukuru w'igipolisi ntiyakozweko. Nta na kimwe cyakurikiye. Indiri z'abantu bagiye baricwa muri ico kiringo, haba imbere yiwe haba mu kiringo twari igihugu, nta numwe ariko arakogwako. Imbonera kure zibandanya hirya no hino kwica atacamira. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo abandanya gukoresha imvugo zibiba ukwica mu gihugu, ahagenda arigisha gukuramwo. Ijambo gukuramwo rigarukana kenshi, nuba yuko kwica ataco bimutwaye iyo bishe abakeba w'ubutegetsi. Ni ibintu agenda arakwiragiza mu gihugu. Urumva hari ikintu na kimwe gikurikirana Reverien ku nyigisho aba yatanze zishobora gukwega ko imbonera kure zirara mu bantu zikica aho batavuga rumwe. Kunyuruza abantu n'ubu birabandanya icesi. Ababikora n'ubu babandanya guhabwa amabanga. Imbere ko Perezida Ndayishimiye aza, hari abarongoye iperereza mu ntara bagiye baraja imbere mu byo kunyuruza abantu no kwica abantu. Ndayishimiye aje abo bose barabandanije amabanga, kiretse umwe canke babiri bafashwe ku bindi bibazo bitajanye no kunyuruza abantu.
hakaba n'uwitwa Gerard Ndayisenga yari monogoje no kuri Ndayishimiye yabandanije nawe yishwe ngo arahagaritswe muri Kigarama 2021 kubera igandagurwa rya Matata Augustin hari Buringa nawe amutwara mu mpimba bamarayo indwi zikeya cyarasohogwa ubu yibera mu bitaro bita Hôpital Populaire ya mu Kamenge byo kwa Adolphe arasohoka akinyongera imodoka akakigira mu bare akinywera inzoga akinezereza agataha muri bya bitaro urumva biba iyindi nzira yo kumunyegeza bamusohoye impimba bamutwaye ko yitwa ngo aragwaye ari mu bitaro naho kumbe ntihagiye kuba kandi amatwi adusumira n'imishahara yiwe yobabandanya kuyironka none ga mugenzi muri ivyo ni hehe uri kurumva ibijyanye no kugwanya ibyaha bigenda birakorwa n'ubutegetsi ni hehe wumva ibijyanye no guhana abakora mabi muri ubwo butegetsi ni hehe ubyumva ni ubutegetsi gushika uyu munsi bubandanya ya ngendo y'ukwica y'ukunyuruza hanyuma ababikora ntibakogweko ariko nibutse ko umukuru w'igihugu mu ijambo yavuze umunsi yimikwa yari yatwemereye ko ata muntu azosubira gukora ibyaha ngo areke guhanwa naho yoba ari igihangange gute naho yoba akomeye mu butegetsi ariko imvugo ntiyajyanye n'ingiro ku rundi ruhande hari ikibazo mwambagije kijyanye n'umugambwe CNL wa Gatongwasa ibyo uri kurakorerwa muti tubona ibyo uri kurakorerwa bisa n'ibyo wakorerwa ku butegetsi bwa nkuru nziza hakiri umushyiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu yitwa Edouard Nduwimana ati mbega aho mwoduha umuco je numva mwamaze kubiheza nta kinini novuga ko igihe cyose hariho imigambwe iboneka ko isa n'iyihiganwa igiye gukomera cyane mu butegetsi leta yamigwiza kurondera ko muri iyo migambwe habaho ugucanamwo igaheza igahagarara ku ruhande rw'aba bariko baragwanya umukuru w'umugambwe ikabafasha kugira ngo wa mugambwe ucike intege ivyo rero turiko turabona muri CNL aho cobaye ikibazo c'abanyamugambwe bakisunga inzego zabo bakarangiza amatati baba bafise urabona neza ko umushyiranganje w'intwaro hagati mu gihugu uyu munsi ahagarara ku ruhande rumwe cyane cyane kugira ngo bace intege bace inguvu uruhande batinya umukuru w'umugambwe yaba ariko baratinya kandi ari wasanzwe ari we biboneka ko bahiganwa cyane n'aba bariko baratwara ico uko byabaye muri kahise bisa nuko ariyo nzira biriko birafata n'ivyo ntangaza amaherezo y'ibi bintu ari uko batubwira ko bashobora kutemera abatwaye umugambwe CNL muri kino gihe bakemera urundi ruhande canke umugambwe bakawugaburamo kabiri tukabona havutse ubundi witwa CNL nyakuri kugira mu matora yimirije hazoba hari CNL zibiri ivyo nivyo ndavye ko muri kahise bagiye barigenza umuntu ashobora kwitega mu bishobora gushikira umugambwe CNL jeco no hanura nuko mu mugambwe bo nyene bibaye bigishoboka ko bokumvikana bagatora inyishu nziza ituma umugambwe uguma uhagaze nayo ubundi uko bariko barabigenza bariko barahinzira abashobora kuba bipfuza ko CNL yoshika mu matora akurikira atanga uviga ifise itagihagaze nk'umugambwe nivyo biboneka uravye murindi ibintu biriko birafata ukabona kandi ivyo bibaye mu mwanya CNDD-FDD yoyo iriko yiruka mu mazone yose y'igihugu iriko irakora ama meeting akomeye cyane mu mazone yose y'igihugu CNL nayo yabagira iti natwe turiko turitunganya doshireho inzego zijanye n'ingene igihugu muherutse kucubaka gushasha zijanye n'intara zishasha bijanye n'amakomine mashasha n'amazone mashasha CNL ntibirekurigwe ahubwo bakavuga bati uyu mugambwe ntukirekuriwe gukora inama n'imwe mu gihugu injyane ziri mu rwego rwo hejuru urongoye umugambwe izo njyane ntizamanuka ngo ziboneke ku mitumba mu mazone mu makomine mu ntara nta cyabuza ko ibikorwa by'umugambwe bibandanya aho hose maze muri rwa rwego rwo hejuru nabo bakabandanya biga ingene batora umuti w'ikibazo ariko izo njyane zatumye barondera aho baca kugira ngo CNL bayibuze gukora
bica bibonekesha ko hari ikindi binyegeje atabwa intumbero ifatiye ku byo tuba turiko turumva. Ubundi injyane zarabaye mu migambwe myinshi, CNDD-FDD ni uwo mugambwe ngira wa mbere umaze kubamwo injyane nyinshi, ariko nta munsi n'umwe twumvise bavuga ngo kubera ko habaye